yagutse ku buzima bwacu. Mwami tugushimiye tugushimishije amatazirano yacu ariko n'amashitani tugushitaniye n'ikimenyetso mwami cy'uko ariwe tubeshejeho. Iyo turasenze ngo ushikanwe ubwakire igire ikimazi mu ngoro yawe kandi mwami uhezagire abantu bawe uhezagire mwami. Ashimwe cyane. Haleluya. 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 Yesu aduhezagire twese. Nezereje cyane yuko Umwami Imana yongeye kunshoboza akongera kama kano karyo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana Imana yashize ku mutima wanje kuri uno munsi uri hejuru. Namwe nkabashimira Imana kubona yabashoboje kugira ngo mushobore gushika hano mwari no koraniro. Yesu atugirire neza cyane. Nta kindi numva notangura kugusaba kuri uno munsi uri hejuru, no gusaba kumviriza neza, usabe na Mwemu Yera aguhe kumviriza neza no gutahura. Muzoba muriko murumviriza jewe Yesu amvugiramwo. Namuhaye kaze igihe nakizwa, agendera muri jewe. Nawe niwumva umuhisemwo nyuma ya rino koraniro, nawe uze kumuha kaze kugira agendere mu mutima wawe. Yesu atugirire neza. Mvuze ngo muze kumviriza, nanjye ndaza kuba ndiko ndabumviriza. Yesu atugirire neza. Turasangira ijambo risa n'irifise ikibanza kinini ryokoreramo. Icyo kibanza kiri mu Mumenga rigenewe abatuye isi bose. Umuntu aravye uko rimeze, aravye uko mw'isi babifata, aravye ibivugwa, aravye n'ico Bibiliya ibivugako. Yesu atugirire neza. Sintekeranya yuko nawe wowe uvyiyumvirako, sintekeranya yuko wewe cyo kimwe na jewe nari mfise ibizazane, nawe kumbure n'uno munsi utoba ufise ibizazane. Rivuga ngo ububi bw'inzoga wumva wobandanya uyinywa canke wobandanya uyinywesha abandi, niwe wasanga ari mbi. Ububi bw'inzoga wumva wobandanya uyinywa canke wobandanya uyinywesha abandi. Yesu atugirire neza cyane. Natanguye mvuga yuko porte y'iri jambo ry'Imana si rya hano Ngozi gusa, si rya kino gisagara gitoyi cy'Ingozi. Ni kinini kubera tukirimwo, mugabo ukigereranije n'ibindi bisagara biri mu isi kiri muri bito bito. Mw'isi nzima
baranywa inzoga abandi ntazo banywa. Mu isi nzima bamwe barazinywa abandi bakazisororera abandi. Mu isi nzima hariho amahinguriro mato mato na manini manini ahingura inzoga. Bibiliya ikunda kuvuga kenshi ngo vino. Yesu nashimwe cyane. Iri jambo rimeze nk'irije gukoza agati mu ntoki, ariko wowe uri hano umwami Imana agufashe kugira wumve neza icyo risobanuye. Icyanditswe kiri mu cyanditse, kugira twebwe tukiri hano mu isi dushobore kuraba iby'Imana yahishuriye abantu kubw'urukundo rwayo, kugira ngo dushobore kubigenderamo. Yesu atugirire neza. Muri ino mirongo rero iri muri Bibiliya hari imirongo imwe imwe ifasha abantu kugira batakare, mbese bakanayigusomera. Si mu bijyanye n'inzoga gusa, no mu bundi buzima bwa misi yose umuntu arashobora kuryoshwa n'umubi akavuga umurongo wanditse ngaha kandi ari impenebere, kandi yahenebereye muga akavuga ngo byanditswe muri Bibiliya. Yesu atugirire neza. Umuntu ataza kuba umunyabwenge araza kwifata ukundi. Umuntu ndiko ndavuga ubwenge, bimwe bavuga ngo sagesse. Umuntu atagerageza kugira agire sagesse ivuye ku Mana arashobora kwibaza ati ibyo bintu byo byadutse mu isi ni ibiki? Mugo byanditswe na hano muri Bibiliya. Yesu atugirire neza. Abahambaye bino si bari bicaye ahantu bariko bariga ukuntu boga bagabura uyu mugabane wacu turiko witwa Afurika. Bariko bavuga ati mbega abanyafurika twobakorera iki? Hanyuma barabona yuko atana kimwe. Mugo hatanga icyiyumviro kivuga ngo reka tuzobashyireho amahinguriro mato mato, amahinguriro y'ibi n'ibi. Bamwe baravuga baratanga ati wishwi nga yawe. Mugo bahuje ku cyiyumviro kivuga ngo dushinge amahinguriro y'inzoga. Nimutangare, nino turarifise. Bamwe baravuga bati twihweje amakori inzoga zinjiza mw'isi nzima, twihweje ubuzi buboneka kubera ayo mahinguriro ariho, ati ayo mafaranga ni menshi cyane. Yesu nashimwe cyane. Nagomba kubabwira yuko ibihugu mu isi uko bigabuye, bimwe nta ngorane gukora no kunywa no kunywesha izo nzoga abantu. Ibindi mu wundi mugwi wa kabiri wowe wavuze ati turabona twari dukwiye kuzanga mugo ntakenka dushyiraho amategeko amera nk'ayimira, nk'ayamera ngo nturenze ngaha. Yesu nashimwe cyane. Uyundi mugwi wa gatatu w'ibihugu ni umugwi ubwira abenegihugu babo, ni umugwi ubwira abanyagihugu babo yuko bitemewe kunywa inzoga. Yesu nashimwe cyane. Bamwe muzumva bababwira ngo kunywa nta ngorane, mugabo ngo kuboregwa niho umuntu aba akoze icyaha. Yesu nashimwe cyane. Tukumva ibyiyumviro nk'ibyo, najye ndemeranya nabo kubera byanditswe muri Bibiliya. Ariko uno munsi uri hejuru turavugana ibirenze ibyo abantu bavuga, mugabo twinjire mu mutima w'Imana tumenye tuti by'ukuri wa Mana yacu we
kugira tumererwe neza, kugira tugubwe neza. Ni igiki wagombye ku mwana w'umuntu kuri iyi ngingo? Yesu nashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ravuga yuko byose tubyemererwa, ariko atari byose bitugirira ikimazi. Yesu nashimwe cyane. Ntiwibaze, na jewe sinibaze, ibintu Imana yaretse bikaguma bigenda uko muri sisiteme z'isi, yuko Imana ivuga ngo amen, yuko Imana ibyemera, yuko Imana ibishyigikiye, ariko yarabiretse. Yesu nashimwe cyane. Ndibutsa akarorero kamwe, igihe kimwe abanyisirayeli barigeze kugumukana Imana, barayigumukana bavuga ngo desorme natwe turakeneye umwami, turakeneye umwami azoza aratuja imbere mu ntambara, turakeneye umwami nk'ayandi mahanga. Bariko babibwira Samweli ngo aze kubavugira. Samweli nyene aragenda abwira Imana ati rega ba bantu barakeneye umwami nk'ayandi mahanga, azoza arabaja imbere mu ntambara, bizoza biragenda uku n'uku n'uku. Imana iramubwira ati Samweli genda babwire umwami, birashoboka rwose kuko umwami batamuzi. Umwami nkimbuye azoza arabatoza, abagore n'abakobwa banyu azoza arabatumako baje gusya, imisore yanyu izobarokite azoyitumako ize gucura ibigwanishwa ije mu ntambara, n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Kumbe Imana yibaza ngo baramenya umwami icyo ari cyo, cyane baramenya ukudahitamwo Imana ingorane zabyo. Aragenda arabibakoza, arabatekereza neza umwami uwo ari we, uko danje imeze. Bavuga ngo ntacyo biriko, ntacyo bitwaye, ibintu byose niyo byotubako n'ibindi tutazi bikatubako, mugabo turakeneye umwami. Baraneteza neza ati turakeneye umwami. Imana toke Samweli ko bimeze gutyo, genda ubimikira umwami. Ni mwiyo ntumbero Sawuli yimije. Yesu ashimwe cyane, ashimwe rwose. Mw'isi habera ibintu byinshi. Umuntu atagira ubuntu n'Imana ngo agire impwemu yo gutandukanya, yo kwibaza yuko ibintu bishigikiwe n'abantu benshi, yo kwibaza yuko n'Imana ibishigikiye, ariko si uko bimeze. Yesu nashimwe cyane. Ibintu byinshi cyane stile zo kuvuga zikwiragiye mu isi, zivugwa n'abantu benshi, si ukuvuga yuko Imana ibivuga ngo ego nibyo, ariko Imana ikabireka bikagenda bimeze uko bimeze uno munsi. Ibyo bihugu rero birabayeho, bibwira abanyagihugu babyo yuko bitemewe kunywa izo nzoga, kuzicuruza. Kandi ndasabye imbabazi, muntu zicuruza uri hano umbabarire, muntu zinywa uri hano umbabarire, muntu zinywesha abandi uri hano umbabarire naho nyine. Yesu atugirire neza. Ibyo bihugu rero bivuga bati twebwe irihanga, twebwe nta kuraba. Ikibabaje byinshi muri byo ibya Yesu ntibabibabara. Yesu adutabara. None Bibiliya ibivuga kwiki? Muntu uri hano uza gusohoka hano usohokanye sagesse ivuye ku Mana kuri iyi ngingo, ibivuga ko iki? Ko nabiri ivuga ngo vino ngo iratera ngo umunezero. Mwana nabonye muri Bibiliya avuga yuko twemerewe gusorora, mugabo si uko niso. Handitse ngo vino ngo uzuyihe uri hafi yo gupfa, kugira ngo yiyibagize imibabaro yiwe. Yesu nashimye cyane. Abantu rero benshi bagira bapfe none. Yesu nashimye cyane. Ahandi naho zibona
abantu bavuze ngo urumva ngo na Yesu ngo muri bwa bugeni bw'ikana ngo na wenyine ngo yaragize ngo umunsi mukuru ngo mbere ngo yigamutse ngo mbere ngo yabonetse ngo kugira kabiri ngo nugukubita ngo ryazimye rikaga rigahena. Yesu nashimye cyane. Kubera iki? Abantu baranse guhishurirwa icyanditswe kiri mu cyanditse. Yesu nashimye cyane. Ari naho no mwene data Paulo igihe kimwe abyandikira Timote, wewe Timoteyo uzarangwa ngo tugino ngo dukeyi ngo kubwo ngo munda hawe ngo hakugora. None abantu bose baragwaye, abantu bose baragwaye. Oya, kubera iki? Abantu baranse kumenya cyangwa kugendera icyanditswe kiri mu cyanditswe. Si uko Imana yanka ko tunezerwa, si uko Imana yanka ko turyoherwa, si uko Imana yanka ko dutunganya iminsi mikuru y'agakura, ya minsi mikuru duhora tujamwo. Ibyo si uko Imana igomba kubyara ihibambewe, muga Imana iragomba ko tugubwa neza. Rero usabye ngo ndamusororere hemu w'Imana amaze kugira icyo abimbwiye ko hari igihe usanga umuntu ari mu ngorane ufise nk'akantu wirengeje ukamuha, mugabo igihe bamwe abavuga ngo aranyotewe hanyuma agusaba ikintu wamufasha. Mara ndababaza mu buryo bufoboye, ugiye kugura inzoga akambwira toya, amuhereza aho guhitamo kuba gusigaye ari akwande ukwiye. Igihe kimwe ntarakizwa ubwo nta nzoga nanywa, icyo gihe mukuru bampa kugera stoki mugari ikintu n'ubu nkibuka, hari nyuma gatoya impejeje amashuri yisumbuye, yari stoke nyine y'amafanta n'inzoga nyine, murabona iby'umunsi mukuru bwari ubugeni. Mugoje hari ikintu n'ubu nzoguma nibuka, narabona abantu batari bake baperereza bagatohoza uwoba afise ubushobozi kuri iyo stoke, avuga ati iki nigisohoke iki nicinjire. Nkabona umuntu araje ngo nukuri ngo kuva ngo kare ngo ntanadukeyi ngo ndaronka ngo ntanadukeyi ngo ndaronka ngo ndana, mugabo namuraba nkazanga yabaye uwundi muntu. Yesu nashimwe cyane. Nkabona ubundi araje ngo najewe ngo nico kimwe ngo kuva ngo mu gitondo ngo nukuri ngo nagashikiye ngaha ngo sindaronka ngo ntibigeze ngo bampa ngo sindaronka. Mugo namuraba nkabona uyundi muntu, yabaye uwundi muntu. Ahantu hatandukanye maze kwicara kenshi, sinzi uko mwe birabashikira, uzubona witumiye kw'icyo kintu kitaboreza, abantu menga bakumvira impuhwe ngo mbega ngo none ngo wewe ngo we ngo ntunywaga ntuze ariko ngo ntuze ngo ntuze ngo ibyo ngurabishobora. Yesu nashimye. Igihe kimwe nigeze gukora akazi, ngenda ntwaye ikete rinyemerera kuja gukora ako kazi, shika ndariperezana umuwaha waraho nyiriwa ndababwira. Hanyuma abandi bantu duhuriye mwako karere narindimwo baramenya yuko ntanywa inzoga, baranyihweza ngo ugiye gukorerwa ako kazi, ngo akana kazi ngo utanywa inzoga ngo nako uzoshobora, ngo nako uzoshobora. Sindiko ndakabya
nta n'ibyo nzi, sinzi gusukamwo amazi ibintu bimeze ukuraho, sinzi gutera amashurwe ibintu bitayakwiye, sinzi no gusiga ibyondo ibintu bidakwiye gusiga ibyondo. Nuko bambwira neza yuko bidakunda yuko ako kazi nogashobora, mugabo ntibari bazi uwo bariko barabwira uwo ari we. Amen. Naragashoboye, nakamazemwo imyaka 7 n'amezi 4 ndagakora, narakijijwe. Yesu nashimwe cyane, naragashoboye. Reka twinjirire mu majambo adufasha gutahura, adufasha kumva icyo Bibiliya ivuga, kugira ngo twebwe turiko turaganiriza abantu tugende duha umuco abantu kuri iyo ngingo. Iyo umuntu abonye utazinwa yongeza ko akajambo ngo nibaza ngo yuko ngo nibaza ko ngo kameme ngo zigurira ngo abantu ngo ntavyibaza ngo yuko ngo kameme ngo ushobora ngo kuzonyihera. Iyo yumvise utobishobora, Satani acavuga ngo nibaza ngo kameme ngo ugira turune. Amen. Nakojeje agati mu ntozi. Haleluya. 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 Mwe ntangorane. Yesu yabanza nabona. Amen. Twisomere mukenyere dusome imirongo ya Bibiliya kugira twumve ko igenda ivuga, irisiguye ubwayo. Tuyisome. Imigani, ikigabane ca 23. Nindagira ngo nindagira ngo agwe. Murongo ni wa 29. Rupapuro ni rw'amajana 741. Nindagira ngo nindagira ngo agwe. Nindafise imitongano, nindafise imyidodombo, nindafise inguma atanyanduruko, nindafise amaso atukuye, inyishu n'abatavirira vino, n'abaja kurondera izituriranije. Ntukitegereze vino iyitukuye, iyica ibibatsi mu kirahuri igashoka neza, uburuhiro iryana nk'inzoka igakomora nk'imvuvyi. Amaso yawe ugahava uyarabisha abagore b'ivyigenze, umutima wawe ukavuga ibidadi. Mbere ugaca umera nk'uryamye hagati mu kiyaga, canke nk'uryamye ku mutwe w'umuringoti wo mu bwato, ukavuga uti barankubise sinababara, baranyegaguye sinavyumva, nzokwikangura ryari naho nyene nzosubira kuyirondera. Yesaya ikigabane ca 28 murongo w'indwi gushika ku w'icenda. Ariko n'abayuda nabo baradandabagiranywa na vino, bakubishwa iserere n'ibiboretse. Umuherezi n'uvugishwa n'Imana baradandabagiranywa n'ibiboretse. Vino irabamaze.
bakubishwa iserere n'ibiboreza iyo bakiriko barerekwa, baradandabagirana, iyo bakiriko baraca imanza, barazungutswa. Abacamanza, haleluya, haleluya, les juges, haleluya, les procureurs, haleluya, les OPJ, haleluya. Hosea 4:11. Aduhabonye badusomere. Uwahabonye adusomere. N'abatanga kuhabona nca ndahasoma, ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ubusambanyi na vino n'umubira wawo bimara ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Abalewi 10 murongo w'8 gushika ku w'11. Urupapuro n'u126. Abalewi 10 murongo w'8 gushika ku w'11. Uhoraho abarira Aroni ati, ntuze wigere unywa kuri vino canke ku kiboreza na kimwe mwe n'abana bawe igihe mugira mwinjire mw'ihema ry'ibonaniro, kugira ngo ntimupfe. Ico kibabere icagezwe c'intahava uko ibihe by'urunganwe rwanyu bizogenda bikurikirana. Reka tugeze hano, Imana ishimwe cyane. Guharura kigabane ca 6 umurongo wa mbere gushika ku wa 3. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Guharura ikigabane ca 6 umurongo wa mbere ku murongo wa mbere gushika ku wa 3. Uhoraho abarira Mose ati, barira Abisirayeli ati, umugabo canke umugore niyasezerana isezerano ry'ubunaziri ngo anyiyegurire jewe Uhoraho, aze yitandukanye na vino n'ibiboreza bindi, ntazasome no canke ku nkarisha y'ikiboreza canke ku mazi y'inzabibu canke ngo arye inzabibu mbisi canke zumye. Yesu adutabara. Ntuvuge ngo byari ibyo mu isezerano rya kera gusa. Abaroma kigabane ca 13 umurongo wa 13 niho hagira hati,
tugendane ingeso nziza tudatongana, tutagira ishari, yuko byemewe. Yesu adutabara. Kigabane ni ca gatanu umurongo wa 18 niho hagira hati kandi ntimukaborerwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mwemu, mwuzure mwemu, aho kuzura inzoga mwuzure mwemu. Abigalatiya, cete Paulo yandikiye Abigalatiya murongo ikigabane ca gatanu umurongo wa 19 gushika kuwa 21. Ndasoma mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi ibikorwa by'akameremere kacu biramenyekana n'ibi: ubushakanyi, ibirumanya, iby'isoni nke, gusenga ibigirwamana, uburozi, ubwasi, intonganya, ishari, uburake, ikera, kwitandukanya ibice, igono. Biri ikivuze itevye mugabo yakivutse. Kuborerwa, kudandahirwa n'ibindi bene ivyo. Yesu atugirire neza. Icete ca mbere Paulo yandikiye Abikorinto. Ikigabane ni ca gatandatu umurongo w'9. niho hagira hati: ntimuzi yuko abagabitanya batazoraga ubwami bw'Imana? Ntimuzimire, abashakanye canke abasenga ibigirwamana canke abasambana canke abagabo imvugo mbabarira amatwi canke ibisuma canke abipfuza canke imborerwa canke abatukana canke abanyazi ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Yesu adufashe, Yesu adutabara. Reka dusozerere ngaha muri Luka mu gusoma Luka ikigabane ca 21 umurongo wa 34. Ariko mwirinde kugira ngo imitima yanyu ntiremerwe no kudandahirwa no kuborerwa n'umwitwarariko w'ivy'ubugingo, ngo uwo munsi ntuzobaze ko giturumbuka nk'umutego Imana
ishimwe cyane. Yesu atugirire neza. Woshira ku munzani nanjye nkashyira ku munzani, iyi mirongo yose dusomye nta namaze gusoma. Umuntu yoca avuga ngo umuntu yoca avuga ngo jeho ndahiriwe ko jewe kaziya yose ndayimara, jeho ndahiriwe. Umuntu amaze gusoma iyi mirongo yose, mbega yo kuvuga ngo jeho ndahiriwe, ikaziya yose ndayikubita hasi y'inzoga, jeho ndahiriwe, jeho kandi ndayashobora, jeho ndahiriwe, ndagira turune, jeho ndahiriwe, mfise uruganda zizihinguriro ryazo, jeho ndahiriwe, amakoni ninjiza avuye mu nzoga ni sawa, jeho ndahiriwe, inzoga zarampaye akazi, jeho ndahiriwe. Umuntu amaze gusoma iyo mirongo yose, yoca avuga ngo nta ngorane niyo umuntu yoreka kunywa akazinywesha abandi, nta ngorane niyo umuntu yonwa kamwe agaca yiryamira ata muntu atutse, ata muntu abwiye nabi, yoca avuga ngo nta ngorane. Ingorane iriho kandi ni nini, kubera yuko nawe ukanywa, nawe ugasoma, ukavuga yuko atawutuka, atawubwira nabi, umenye yuko wewe utari uwawe. Tu ne t'appartiens pas, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Si twe tukigaba, si twe tukiganza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo kera twariho tudafise Imana rurema. Iryo jambo risobanurwa ngo twari turiho dufise dukora ibyo twishakiye, umenga nta Mana iriho, umenga nta Mana ifise ibyo yategetse. Ntimwave munyumva nabi, sindiko ngomba, sinovyubahuka, sindiko mpindura ubusa ubuntu Imana yatugiriye. Twaragiriye ubuntu, twaravyakiriye, ntitukigenwa n'ivyagezwe, ntitukigenwa n'amategeko. Ariko aya majambo aza kugira dutoze indero nziza, aza kugira ngo tube disipline, aza kugira ngo kugira ibyo dutegekanya tukiri muri ino si dushobore kugubwa neza. Nta kindi azirako, si ukuvuga ngo nje guhindura ubusa ubuntu twagiriwe. By'ukuri ubuntu twarabugiriwe, twaragiriwe ubuntu, iyo ngabire y'ubuntu twarayihawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ubuntu nibwo bwadukijije, ngo kubera ngo kwizera, ngo nabyonyene ngo ntibyavuye kuri twebwe, kugira ngo ntihagire ngo wirarire, ntihagire uwirarira ngo cyangwa se nkizinwa, ngo jeho ngo narabishoboye, ngo jeho ngo mbere ngo ntawe ngisororera, tugendere ngo nawe nsororera abandi, ngo jeho mugabo ngo ntazonywa. Uko n'ukwirarira, kugira ngo ntihagire uwirarire. Ubuntu nibwo bwadukijije. None se ko bimeze bityo, tubandanye bimeze uko? Uno munsi amaboko y'amayoga yaragwiriye. Igihe kimwe barigeze kuba bandika ngo yiniji. Imana ishimwe ku basenzi, izo cizi imwe batohoza basigaye bavuga bati ateka nyabona ati ni depusa, tibasi ni depusa, basi ni depusa. Yesu nashimwe cyane, nibazi ni depusa, mugo ni depusa none ahandi ntibabyandikako. Vino zirabamaze. Yesu adutabare. Igihe kimwe ndi umunyeshuri, nigeze kuba mfise ibutike, kandi no mu byo nadandaza zarimo sinari bwakizwe.
ariko abahungu twabana barambwiye ngo Monsieur Philbert, ngo muri statistique dufise ngo abantu basenga nk'uko kwawe ngo bafinisa pale gukizwa, ngo bahemukira pale gukizwa. Narabashibuye we, narabashibuye ariko baravugishijwe n'ukuri. Ikintu nahereye ko nari maze kumenya, nari maze kwiga ku bijyanye n'inzoga, mwemu w'Imana aramfasha agira icyo ansiguriye, nibyo nahereye ko. Bibaza ngo ni ugufyina mu martikire yose nadandaza, ayo yari amakati yanjye, bibaze ngo nari ntuze, nari umunyeshuri, ayo naciye mba ndayakuyemwo mu byo nadandaza. Yesu adutabare, atugirire neza. Imana ntitukayigira umuntu kubera si umuntu. Ntiwibaze ngo uzocupfa, ntiwibaze ngo ekonomi giteye imbuto zisenyuka. Imana twizeye ifite ububasha ndengakamere, irahambaye, yaravuze biraba. Iyo niyo twizeye, yaravuga bikaba. Aho naho numva bavuga ngo ijambo ry'Imana avuga ngo byose ngo bizoshongeshwa, ngo n'ikibengerenge gikaze cy'umuriro, ngo none ngo kw'ibyo bizoshongeshwa bityo ngo mukwiye kumera mute ngo mu ngeso zanyu. Bamukumva baravuze ngo yamwe Imana ngo byarayigoye, bisi ngo niyoshongeshwa mu kibengerenge cy'umuriro, ngo urumva ngo kameme ngo yobihombye, ngo ibiki ngo kamengo n'Imana ngo irakunda umuntu, ngo umuntu ngo niyo mwika mu rudahera, ngo urumva ngo kamengo Imana ngo ni rukundo, ibintu bimeze gutyo na gutyo. Ariko Petero yabivuze abyeruye ngo itagira ikigo ngo abamarayika bakoze ibyaha, ngo ariko ngo ikabakorera ukuzimu. Iyatiriwe kwiteka Satani, iyatumye ibisagara bibiri by'i Sodomu n'i Gomora bikomvomvoka, ngo ariko ngo iyatumye ngo isi ya kera ngo ibona, ngo ariko ngo ikarokora ngo Nowa, ngo wa mugororotsi, ngo ku bintu ngo yumva yaragira akabonge, ku bintu yumva ngo akongera ngo akabona ukuntu abantu bariko barigenza. Naho byari uko, uwo Nowa nyene mwumva, uwo Nowa niwe yabaye imborerwa ya mbere. Muzosome Bibiliya murabe, niwe yatanguye kuba imborerwa ya mbere, n'impuzu ziramuvako gushika n'aba uwabonye ubwambure bwiwe yavumwe, abandi nabo bakagenda bavuga ati reka tuze gupfuka. Yesu nashimwe cyane. Uno munsi uri hejuru turiko turapfuka, ariko ntibizokwama biruhuko. Yesu nashimwe cyane. Muri ino si ntihagire uwuguhenda, ntihagire uwubahenda. Icyo umuntu cyose umuntu ahitamo ntazokiburira ingero, cyaba cyiza cyaba gito. Uko mwiza abantu tugenda, si conformisme turimo, si ukwisunga abandi turimo, kuko Imana yatugize umuco. Imana yatugize ngo tumeze nk'udutara twakira mu isi, kugira ngo tubwire isi ubugombe bw'Imana hano mu isi. Yesu atugirire neza. Nodondora iby'inzoga zimaze gukora, novuga iby'abagabo bamaze kwica abagore kubera inzoga, novuga iby'abagabo bamaze kwica abagore kubera inzoga, n'abagore bamaze kwica abagabo kubera inzoga, novuga ingo zimaze gusanduka kubera inzoga, novuga imanza zimaze gucibwa nabi kubera inzoga, novuga amasida amaze kuba ku isi kubera inzoga, novuga igihe cyondengana. Yesu nashimwe cyane. Nodondora ibyo bintu byose, nodondora amasida, ngomba kurondera n'amastatistike noyaronka, nongera mu bihugu uko ingo zibayeho, ngomba kurondera n'amadome hanahani ngozi noyaronka. Ndazi n'ingo abantu batora umupanga bagomba kwicana kubera inzoga. Umuntu arakubwira ngo rega ngo impakame ngo inyota biraje. Iyo mpembe iri inyuma y'uko umuntu aho gushira inyota
ahubwo ibandanya yiyongera. Iyo mpemu ni impemu ki? Mbe muramaze kuyiyumvirako? Mpora ndababaza, turakunda gutera inkuru abagenzi banje ndababwira ibyo nyene. Mwewe zigura gute yuko umuntu agiye kwica akanyota, anyoye rimwe yasubira akumva noneho umurongo ikiyago kiraremye, mwibaze yuko ari ukubera hari impemu itava ku Mana iri inyuma y'ibyo bintu. None nagomba dusozere kwa kino kintu. Inzoga emeranya nanje yuko ari umugenzi mwiza cyane wa Satani. Wemeranye nanje mwa kino gitondo yuko inzoga ari umwasi akomeye w'Imana ishobora byose w'umwami wacu Yesu Kristo. Yesu abagirire neza. Ndarangije. Yesu aduhezagire. Ntiruba ruriko rurasha rujya rwabo, n'uguturika koturika kubera ni fermentation. Bantu mucuruzi inzoga mumbabarire, ni Yesu niwe, si jewe, ni Yesu. Yesu atugirire neza. Wowe warizeye, mugo nagomba kuvugana n'umuntu atarizeye. Narabashibuye bavuze ngo wewe masatirega dufise uzoheza kugukizwa wewe. Nanje ndatera imigere ngoya ngo ni kwisengera gusa, ariko abaporoti bantumira nkaba nagiye, amaradiyo avuga ibyivuga butumwa nkabanza amaporogaramu yabo nguma numviriza, nkasoma ibitabo by'ikirundi n'igifaransa n'ibyongereza n'ibinyarwanda, nkaguma numva biryoshe. Mugo umuntu yambwira ngo wewe ngo mastatistike dufise ngo wewe muzofinisa pale gukizwa, ndabashimira nkiyo. Mugo ubu nabaye iki? Ndi umwana w'Imana, ndi umwana w'Isumba byose, naramwemereye kumukorera kandi byaranezereye kuko niwagabisha ijuru. Nta kindi kintu umuntu yocungirako gifise garanti hano mw'isi. Yesu atugirire neza. Umva wo kwizera umwami wacu Yesu Kristo niwagaba byose, niwe yavuye mw'ijuru, wavuye mw'ijuru kutwereka inzira kugeza ubanga nguducungure, urapfa urahambwa none uri muzima, mwamushizwe hejuru. Niwe Yesu. Urimwo niba uri umwirimizi na jewe ndi umurimyi. Yesu nashimwe cyane. Niba uvuga uti ni igifaransa cyinshi wowe uzi, nanjye ndazi mutujambo duke duke. Niba ari icyongereza cyinshi uvuga uti iki cyongereza canje nzi n'ibyo bya Yesu menga ntibihura, na jewe utujambo duke duke ndatuzi. Niba ari ishimi nyinshi uvuga uti yishimije sino yigendana na Yesu, na jewe no kuri laboratoire yashimi na jewe ndamaze kujayo, ndazi kugira amariyakisiyo amwamwe yo muri shimi. Niba ari fizike nyinshi na jewe uri fizike duke duke ndatuzi n'ukuri, na jewe ninjiye muri laboratoire ya fizike nzi n'uburi icyo nkorerayo. Yesu nashimwe cyane. Niba uvuga uti yewe gaye amafilozofi y'inosi yewe gaye arandembeje, yoyo na jewe filozofi ya Yesu kweli na jewe irandembeje. Yesu nashimwe cyane. Niba uvuga uti jewe narigorewe bino bintu Yesu nabyo yoshobora, jewe narigorewe
muri n'ishengero ry'abasirimu muza mwambaye ibirato jewe sinoseruka ngo munambone yoyoyo na jewe nuko Imana igihumbi nta cyemeza na kimwe yuko nari kuba meze nkawe mbere narahaciye ntacyo wompendamwo niba wumva urazoza ndagushingira intara ukuntu Imana igira neza ukuntu Imana ikura ku cyavu ikishazanya n'abahambaye ikishazanya n'ibikomangoma nta kintu na kimwe ufise na jewe nacyo nari mfise novuga ngo ndiko ndishimikiza kuburyo ntoha Imana ntoha akaryo ntoha karibu Imana mu mutima wanje ntiwibaze ngo muraza kumva ngo ikintu kikwitikuyemo Imana mu buryo budasanzwe ikora darendi vide mugabe ikabirakora no muri uno mwanya iriko irakora kuva aho twariko turaganira yariko irakora irakuzi nanje iranzi mugira agomba yuko kuri wa munsi Yesu agira aserukire ku bicu nawe uzoba mu bamusanganira mbega urimwo niwangirira gutya ndafatikanya n'ijuru gushima Imana name Imana ishimwe muhagurukire twisenge ndabonye yuko atawe urimo Imana ishimwe amen ikorane cyarangiye muhaguruke dusenge dufi imbere y'Imana mwaka kanya gatoya ubwire Yesu icyo ugomba ubwire Yesu kugomba yuko ugenda nkawe turi mu bihe bikomeye mu bihe bidasanzwe mu bihe byo gutandukanya mu bihe by'ibice mu bihe abantu bategereza kukwegamira ahantu urongozi w'ishengero yavuze yuko n'abashika kuri altari umubi nawe n'abarondera n'abandi bose arabarondera kugira aronke uwo yorotse ubutunzi buraryosha abantu iyo Mana ntigomba ko dukena ntihagire uvyumva nabi iragomba yuko tugira iby'agaherutse ibidasanzwe ikibazo Imana ifise mbega ndabikoresha iki mbega wewe urabikoresha iki simava ndavyononera mu vy'isoni Imana iragomba kukwihishurira ariko uracyacungiye ku bintu uvuga ngo aho ntawumurako ibi vyovyo ndavyiyiziye muri logike z'isi nuko bimeze ariko Imana ntikora uko Yesu nashimwe cyane muri fizike bavuga yuko ibintu byose bitemba bimanuka ariko mu Mana birashobora gutemba biduga na Yesu mu kuduga yaduze bose bamubona ariko araduze aradefiya le roi de la gravitation le roi de la gravité yarazinesheje mu by'Imana turimo biradefiya amateori y'isi biradefiya amateori y'isi bikayahiyuza hamwe umuntu aca bugufi akavuga ati noneho menye yuko uri Imana ihambaye menye yuko uri Imana ikomeye nta yindi Mana nari bwabone ikora nk'uko ibyo Imana iriteguye kubikorera abari mu isi guhera wowe ubyumvise muri uno mwanya none mwizigirwa turaciye bugufi utugirire neza udutabare none mwari mwiza nagushikaniye abantu bawe icyo kintu ntibari bwakimenye benshi abari barakimenye ubahe gukomera ubahe gusohora mu buryo bweruye babwira abantu baracungiwe mwami mwiza ku ibyo bintu bibeshaho umuntu ariko noneho n'urupfu ntirukiducunze nta nasi ibyo bibeshaho umuntu ibyo bibeshaho umuntu ntibikidukontorora none mwizigirwa tukwikubisa imbere duciye bugufi cyane kugira mwami mwiza ugendane natwe ubutarabimenya mwami mwiza ubimumenyeshe uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma ubutarabimenya mwami mwiza iby'imiriki mwami mwiza ubimihishurire nabyo erega mwizigirwa yewe gayewe twabuze ugokura twabuze ugo kwinjira tubuza n'abinjira kwinjira udutabare mwami mwiza udukize mwami mwiza
udukize mwami mwiza, turaciye bugufi mwami mwiza imbere yawe, udukize mwizigirwa, uzoba ukoze nyaguhora ku ngoma. Ndagushikaniye amahinguriro ahingura mwami mwiza mw'isi, ibiboretse abayakora mu mwami ubagendere, abayakora mu mwami mwiza ubagendere. Ndagushikaniye mwami mwiza abadandaza bari mw'isi, ndabagushikaniye mwami badandaza ibiboretse, ubagendere, ubihishurire, ubagirire neza, ubihishurire, ubagendere, ubagirire neza. Ngo Babuloni ngo kirakomvomvotse, Babuloni kirakomvomvotse, Babuloni kirakomvomvotse. Barasohotse, barasohotse, barasohotse baremye. Kubera bari baraborejwe, bari baraborejwe na vino. Mwami mwiza ndagushimiye, urakoze mwizigirwa, urakoze ko dutabaye, urakoze ko tugiriye neza, urakoze mwami Yesu, ko mwami Yesu igihe zose rukakora ico yumva n'ico naco kitazotuma umuntu agawa, kitazotuma umuntu agawa, kugira na conyene ngo umuntu aseruke yemye atangorane afise. Nuhabwe icubahiro mwizigirwa, uri Imana itabura uko igira, uri Imana idakora nk'abantu, uri Imana irenze ivyiyumviro by'abantu. Utwo twiyumviro twacu nyine dutoyi twagiye ngaho tukatwicarako, utwo twose mwami mwiza ututuboheye ahantu, bigatuma yuko dutobora, bikatubuza yuko dutobora, bikatubuza yuko dupfumura. Utwo twege turadushize ku ruhande. Ni dutoyi cyane, ni dutoyi cyane, nta n'ico tuvuze, ni nk'ubusa. None mwami mwiza turongeye kwemera mwami mwiza, ubwenge bwawe mwami mwiza buganza abantu bawe mwami, uzoba ukoze mwizigirwa. Urakoze, urakoze kutugiriye neza. Ni mw'izina ryawe Yesu dusenze twizeye, amen.